Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, uwo tugiye gusangira ijambo ry'Imana mwese mu kiganiro SAVEUR divine. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Mwene so KWIZERA Fabien, shimiye uhoraho Imana yemeye kongera kubana namwe dusangira ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Ndongeye gushimira umwami Yesu kuko yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere, aho twari ko turasangira ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice c'indwi. Twasomye guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14, aho twaboneye hamwe twiga ku ijambo rivuga ngo irembo ripfunganye. Iryo rembo ripfunganye niwe Yesu Kristo, kuko tuginjiramwo ritwinjiza mu nzira ituganisha ku bugingo budashira. Imana ihabwe icubahiro. Ariko twize ko hariho n'irindi rembo ryagutse. Iryo naryo ngo abaricamwo bose baja mu nzira igana mu mahonero, inzira igana muri Gehenomu, aho hazobaho kubabazwa ibihe bidashira na Satani n'abadayimoni n'abamukoreye bose. Imana idufashe. Twongere dusome iri jambo ry'Imana muri buno butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, nkuko nabivuze ni igice c'indwi umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Utwa amajambo haravuga ngo irembo ripfunganye. Muce mu irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo, ari byo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye ni inzira ntoya, nibyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Imana idufashe. Twongere ko iri jambo ry'Imana kandi dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 13, turasoma umurongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24. Aravuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha, ari mu rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati, nimushishikare guca mu irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Imana idufashe. Uyu munsi wa gatanu numvise ku mutima wanje twosangira kano gace kari ku murongo wa 14, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Matayo ngo ari ku irembo ripfunganye ni inzira ntoya, byo bija mu bugingo, kandi abahabona canke abaca muri iyo nzira, abinjirira muri iryo rembo ni bake. Abinjira mu irembo ripfunganye, irembo riducisha mu nzira kandi nayo nyene ipfunganye. Iyo nzira abayicamwo bagera ku bugingo budashira, abayicamwo ni bake. Iri jambo rirateye ubwoba. Muri Luka twabonye Yesu hari umuntu yaje aramubaza, amubaza ikibazo cyiza. Icyo kibazo kiravuga ngo mbega abakizwa ni bake? Nkaho yarashatse kumubaza ngo mbega abakizwa ni bake canke ni benshi? Muri no minsi ikibazo nk'ico kirabazwa. Kibazwa abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa batandukanye, abasomyi ba Bibiliya batandukanye, kibazwa abanyamadini batandukanye.
mu gihe Yesu we yishuye ati mushishikare guca mu irembo rifunganye, kubera ko benshi bazogomba bazifuza cyangwa bazogerageza kuricamwo ntibabishobore. Mu ijambo rimwe Yesu aravuga ngo irembo rifunganye, inzira ifunganye ijana abantu mu bugingo, abayicamwo ni bake. Imana idufashe. Mu kanya nari mvuze ngo ikibazo nk'icyo kirabazwa abitwa abakozi b'Imana batandukanye. Hari abo numvise basubiza bakavuga ngo yaba abizera mu yandi madini atandukanye, ntavuga amazina, ngo nibubahiriza amategeko y'ibihugu babamwo, imiryango babamwo, n'ibindi, imico n'imigenzo yabo, bakitondera amategeko n'amabwirizwa y'ibihugu barimwo, bakabinyankamugayo muri sosiyete, bakaba bizigirwa muri sosiyete, ngo abo bantu Imana izobacira urubanza ikurikije ibyo bikorwa byabo byiza bakora, maze binjire mu bwami bw'Imana. Bene data, hari abandi basubiza bakavuga ngo mu idini kanaka harimwo umugeni wa Kristo, no mu idini kanaka harimwo umugeni wa Kristo, na hariya harimwo umugeni wa Kristo, ngo twese dusenga Imana imwe, ngo hose hari umugeni wa Kristo. Izo nyishu zose zitangwa n'abo bantu zose si iz'ukuri, izo nyishu ni iz'ibinyoma, kuko inyishu y'ukuri n'imwe ni yatanzwe na Kristo Yesu, aho avuga ngo irembo ni rimwe rijana abantu mu bugingo budashira. Amen. Iryo rembo ni Kristo Yesu, umwana w'Imana. Nta muntu n'umwe ashika kwa data atagize gute, atamujanye. Ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana udaciye muri Kristo Yesu. Shaka ukore ibikorwa byiza, shaka ube inyankamugayo mu bantu bagushime, shaka utanga ubutunzi bwawe ufise, ufashe imfubyi, abapfakazi n'aboro. Kora ibikorwa byose byiza mu isi bishimwa n'abantu, ariko utaratahura ibanga, utaragira ihishurirwa yuko kwinjira mu bwami bw'Imana tubiheshwa no guca mu irembo ariryo Kristo Yesu, mu kumwemera no kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ntawe ushobora kugera mu ijuru. Umugeni wa Kristo ninde? Umugeni wa Kristo n'uyo muntu wese. Mana ishimwe, umunsi umwe yumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, bukamukora ku mutima, maze akamenya ko ari umunyabyaha, akihana agaca bugufi, akavuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, mbabarira, ngirira imbabazi, ndihanye ibyaha, ndatuye, nemeye ko ndi umunyabyaha, nemeye ko wamfiriye ku musaraba ukancungura, guhera uyu munsi nemeye kugukurikira. Uyo muntu abavutse ubwa kabiri, uyo muntu ababaye umugeni wa Kristo. Niyo mpamvu mu madini yose umugeni wa Kristo ntawe urimwo. Ibyo bababwira si ukuri, ni ukubesha. Umugeni wa Kristo n'uwinjiriye muri Kristo Yesu, n'uwaciye mu irembo rifunganye ariryo rembo Kristo Yesu. Iryo rembo abaricamwo ni bake, kandi Yesu yarabivuze. Niwe mvuga kuri, niwe atabesha, niwe adakoresha amarangamutima, niwe adakoresha emotion na santima za kimuntu. Yavuze ukuri. Mwibuke ijambo ry'Imana rivuga ku bakobwa 10 bose bari biteguriye umukwe, ariko 5 barinjira, abandi barasigara. Irindi jambo ry'Imana Yesu niwe yabivuze, ariko arabwira abigishwa ibimenyetso
bizogaragaza ko ari hafi kugaruka. Amaze kuvuga ayo majambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, aravuga ngo abagore babiri bazoba bariko barasya ku rusyo rumwe, uyundi ajanwa, umwe ajanwa uwundi arekwe. Umugabo n'umugore bazoba bajyamye ku buriri bumwe, igitanda kimwe, umwe aterurwa ajane uwundi asigare. Bene data, inzira y'umusaraba abayicamwo ni bake. Impamvu ni imwe, nuko guca mu irembo rifunganye ari ukwiyanka, kwanga ubugingo bwawe, ukiyanka ubwawe, ukanka isi n'ibiyiriko, ugatera umugongo ibinezereza byose iyi si, maze ukarangurura ukavuga ngo mu isi si wacu, iwacu ni mu ijuru, Imana ihabwa icubahiro. Ni bake rero, ni bake kuko ijambo ry'Imana ribivuga, bashobora gutera umugongo ibiri mu isi. Ni bake bashobora kuvuga ngo wasiwe, wasiwe, wewe si wacu, ariko iwacu ni mu ijuru. Imana idufashe muri abo bake mbemwo, nawe muri abo bake ubemwo. Duce mu irembo rifunganye. Abagira ubuntu na Yesu Kristo bagatangura kwinjira mu irembo rifunganye, bakaba bari mu nzira. Bene data, gumamwo, guma muri iyo nzira. Iragoye, irakomeye, ariko niyo nzira nyayo itujana mu bugingo budashira. Wewe nawe utaragira iyo ntambwe yo kwinjira muri iryo rembo rifunganye, maze ngo ubone gutangura urugendo ruganisha ku bugingo budashira, uyu munsi numva ijambo ry'Imana, uce bugufi, Imana ikugirire neza, maze uce muri Kristo Yesu, irembo rifunganye. Imana idufashe kandi iduhe umugisha. Ndabifurije ibihe byiza, guca mu irembo rifunganye, muri iyo nzira ifunganye. Niyo nzira nyayo, inzira y'ubugingo, niwe Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima. Amen.